Inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahani ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance mukamugira mushikirizwe amakuru mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize uyu munsi itariki 20 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2019 turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Muri ano makuru yacu turakurikira ubutumwa bw'uburongo ishira hamwe mpuzamakungu kw'isi yitaho impunzi HCR. Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ariyamiriza icegeranyo giherutse gushikirizwa ku Burundi mu nama ya ONU ijejwe umutekano kw'isi aho yemeza ko ivyo biganiro bishaka gusamaza abarundi bariko barategura amatora. Amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku mabi akorerwa mu Burundi ngo arabandanya ngo kuba Uburundi bwarikuye mu masezerano y'Iroma ngo ntaco bizohindura ku bikorwa by'abakora amatohoza. Ivyo bivugwa n'uvugira iyo sentare Fadi El Abdallah turabikurikirana murano makuru yacu. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru yacu nkuko nari mpejeje kubibabwira kuwa 20 ruheshi amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi kw'isi. Philippe Grandi arongo ishira hamwe mpuzamakungu kw'isi gitaye impunzi HCR mu ijambo ryiwe ryo kuri uyu munsi yemeye gukora uko ashoboye kugira impunzi aho ziri hose gusubira mu bihugu zavuyemwo. Tumukurikire. Today is World Refugee Day. It is a day to honor you, the people among us who have been forced to flee. Uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi utwibutsa kuri mwebwe mwahunze muta imiryango yanyu kugira ngo mushobore kubaho. Kuri uyu munsi mpuzamakungu nakajya ko gushimira ivyo tumaze gukora n'ivyo tuzokora kugira dushobore gusubira mu buzima busanzwe. Kuri uyu munsi uri hejuru niyumvira kuri mwe mwese twashoboye gukorana muri iyi myaka 35 maze muri aka kazi kubijanye n'impunzi. Haba mu nkambi, haba mu gisagara mwashoboye kuronkamwo amahoro. Ndakogwa ko bivuye ku mutima n'amajambo n'ukwizera mufise. Ni naco gituma kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi n'iyindi misi yose mu mwaka jewe nabo dukorana twiyemeje gukora uko dushoboye kose kugira tubafashe atari uko mushoboye guhamvya igihugu mwavuyemwo n'ico mwahungiyemwo ariko mushobore kuroranirwa. Naho mubayeho uno munsi bitandukanye nuko mwari mubayeho mutarahunga. Biraruta hari n'abantu bameze nkamwe barenga miliyoni 70 nibo bishu. Twaratoye ubundi buhinga nyabwo kugira twumvishe imiryango mpuzamakungu kugira buzofashe impunzi. Haracabuze ibibanza bitari bike byo kwakiramwe impunzi zibifitiye uburenganzira. Uburyo bwo gufasha impunzi buracari hasi. Hari ibihugu bimwe bimwe bishiraho amategeko abuza abantu uburenganzira bwo kuba impunzi. Ibiganiro vy'amahoro biteba bica bivyara karambaraye. Ariko ibihugu bitari bike by'abagira neza n'imiryango biracariho kugira bifashe. N'abantu bashasha mu bijanye n'iterambere no mu bikorera ivyabo batanga imfashanyo hamwe n'inyigisho. Hariho bamwe batanga imfashanyo canke bakora nk'abitanga. Intahe z'abantu kw'isi tuguma tuzironka. Nico gituma rero kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi dutegerezwa kugumana icizere. Are donating and volunteering. Voices of humanity are holding their ground. And so, on this World Refugee Day, we must have hope. Naho ngo bigoye kubaho mu buzima bw'ubuhunzi ugaruka ubw'abarundi rwahungiye Kigali ngo rumwe rwarashoboye kwibeshaho ariko kandi ngo haracariho ibiruhanze bamwe n'abandi ngo baragwara canke bakagwaza ariko ntibaronka uburyo bwo kwivuza kubera ko babuze agakarata ko kwivuza mutuelle bagasaba ishira hamwe HCR kubafasha kuronka ako gakarata. Tubikurikire. Tubwiye nuko tutari tuzi ko hari abantu batwitaye umunsi ko kwibuka ariko HCR akaba yibutse ko uwo munsi ubaho n'abandi bantu kw'isi bibutse ko uwo munsi w'impunzi ubaho. Nibaza ko hariho n'abeshi baza ko atampunzi zibaho kuko mu buzima bwabo baterigera bahunga ariko bagize umutima kwimvira impunzi ziri kw'isi yose. Kw'isi tukatubona ko hari abantu badufise ako gatima banatwibuka aho mu buzima butoroshe tuba turi. Mu gihugu cy'u Rwanda naho ubuzima butoroshe umuntu aragerageza akabaho bitoroshe ukirukanga ukarondera ingene ubaho ukicura inzu. Iyo vyanse uraca mu nkambi Mahama ukahaba ko HCR gukurikirana uko biri kose usanga arabayeho. Kwera isaha rero ntibivugwa ko
impunzi ahiri ibayeho nabi ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda tugira imana leta y'u Rwanda ikabizera twitaho mu madokima twa dukeneye bigashika no ko nejo byinshi bidutegurira tugira n'amahirwe abajene bariko bariga byoroshe nk'ubu kugira ngo dusubire mu gihugu cy'abamvukiro twebwe abarundi dukiye kuja hamwe tutisunze intara ubwoko amadini tukaja hamwe hama tukaraba ingene umuntu yosubira mu gihugu cyacu c'amavukiro kuko kuba twarahunze ntibisigura ko zoya tugumino twasaba ko abarundi bene wacu surtout les jeunes twoja hamwe kugira dutegure gutaha mu gihugu cyacu c'amavukiro kuko umuntu afatiye nko kugituma abantu babimpunzi kubera imishamirano yahabaye kubera ingwano hamugaca usanga inyuma y'iyo mishamirano umuntu amaze kuba impunzi hariho ibihugu hariho umuryango mpuzamakungu ufasha impunzi hase uca usanga ugiye mu bibazo byo gufasha izo mpunzi ariko ubwo buryo bakoresha iyo wabo bukoresheje mu kuraba uburyo bokinga ivyo bituma abantu babimpunzi ivyo bituma abantu bashamirana ivyo bituma abantu bica abandi iyo miryango mpuzamakungu iyo bayofatiye ngaho ikagwanya ico kintu cyotuma kibimpunzi ahane nico mbona umuntu yosaba nayo ubundi umuntu amaze kuba impunzi hariho vyishego bigora ariko umuntu uko imisi igenderagenda umuntu akamenya ukuntu ashobora kubaho ariko ugasanga na kenshi hariho nk'ibijanye no kwivuza hari bijanye no gufungura ahano ofatira nk'akaroro kubari mu makambi uca usanga iyo miryango isanzwe ifasha impunzi abantu bahuye n'izo ngorane bibatwara uburyo bwishi ariko mu gihe bogerageje bakaraba ikintu cyotuma hatabaho impunzi hari ingorane usanga umuntu naho zikubako utaba wisangije dufate nk'umuntu abapanze inzu muga kubishitse ukabura amahera y'inzu kubera kumbura akazi canka aho wahora uca karaka vyahagaze ivyo nibishikira n'abanyarwanda nico gituma umuntu wese ahari ari mu gisagara aragerageza kiruka hariho ubuzi bumwe abantu batakora tukiri wacu mugabo kugira umuntu bwire buce uragerageza ugakora nako kazi kaba kagayitse kandi noneho nta nakazi kagayika mu gihe uba uri kurarondera uburyo ubaho umuntu aragerageza kiyungunganya uraho toyijana ijana ryo ngaha ni ikintu gikomeye cyane bigatuma umuntu ashobora kubaho ku buryo bukeya bafise mugabo ugasanga burije buraca nta burenganzira bwo kwivuza buhari kuvuga urwaye urimenya wibako wewe nyene utegeza kwirondera amafaranga kwivuza muri privé kandi navyo biratsimvye imiti iratsimvye no kwivuza biratsimvye ico nosaba hasere nuko yo teranya yo raba nko kwisanzwe ifasha nibindi ikadufasha kugira ngo dushobore kwivuza tukaronka nka carte mutuelle byo tworohera gusuma. Dutandukira no makuru yacu mu bijanye na politique muhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ariyamiriza icegeranyo giheruka gushikirizwa ku Burundi mu nama ya ONU ijeje umutekano ku isi. Icegeranyo gisaba abarundi gusubira vyihuta mu biganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu. Mitangazo yasohoye kuri no wa gatatu ngo ivyibiganiro bishaka gusamaza abarundi bariko baritegurira amatora. Mael Chergi yarasabye ko ibiganiro byo hanze y'igihugu byosubira kuba mu ntumbero yo kunywanisha abarundi aho yashikiza kandi ko atayindi nzira ishoboka atari iyo naho ico cegeranyo kidatuma hafatwa ingingo ku gihugu. Iyo ngendo irerekana yuko bamwe mu bashigikiye ugushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 batarata hasi ko bagikomeza umugambi wabo mubi wo kwivanga mu by'Uburundi no kurengera kwikukira kw'abarundi. Rwego umuhuza w'abarundi turabona ko kuzana ico kiyago mu nama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ugusamaza abarundi guhuvya abanyepolitike bariko baritegurira amatora. Rwego umuhuza ruremera kandi rugashigikira ingendo y'ibiganiro mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu no mu gutunganya amatora. Nico gituma dusaba umurwi wigenga uje amatora seni n'aberwa bose n'amatora kurushirizaho kuja inama n'ingingo mu gutunganya ibiganiro n'amanama mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyoba inzitizi ku matora maze abitorere umuti hakiri kare. Uyo kaba yari Edouard Nduwimana mu batavuga rumwe na leta ngo iyo simvugo y'uwitwa ko ari umuhuza w'abarundi mu gihe umuhuza nyawe mu matati y'abarundi Yoweri Kaguta Museveni atarafata ingingo yo guhagarika ivyo biganiro. Kurikira Tasian Sibomana ari mu mugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura.
mbeko avuga ngo ibiganiro byararangiye uwabyuguruye hanyuma n'inama y'abakuru b'ibihugu yari yamugenye iheruka gukorana mu kwa kabiri itariki imwe ikaba yavuze yuko naho umufasha wiwe atanga imihoho ko we bamusubije ububasha bwo kubandanya ari umuhuza yobwira abarundi n'amakungu aho perezida Museveni yoba yarasubiriye gukoranya inama nk'iyo yakoranije mu kubitanguza ngo asigurire abarundi n'amakungu n'akarere kamugennye yuko ibyo biganiro byarangiye n'icyo byavuyemo. Bibaza yuko rero yarakwiye kuraba amabanga ajejwe icyo asigura agaheza akaraba n'ikibereye uburundi n'abarundi aho kwama iminsi yose bitwaza ngo ni ukwikukira kw'igihugu nk'uko umenga abarundi twese ntituzi icyo bisigura. Mu bijanye n'ubutungane naho sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ngo ntiragera kuvuga aho amatohoza ku mabi ariko barakorwa mu Burundi ageze muri kino gihe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu, Fadi El Abdallah avugira iyo sentare amenyesha ko vyohava bihuvya abariko baragira amatohoza. L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle. Amatohoza ariko araba, ayo matohoza ategerezwa kuba mwibanga. Ntidushobora rero kuvuga ingene ayo matohoza ariko aragenda kuko akozwe mwibanga niho agenda neza, naho mbere ivyegeranyo bikorwa neza. Ndashobora kubabwira muri make ko hariho umugwi w'abashikirizamanza ujejwe ayo matohoza ku mabi yakozwe ashobora gutuma uwo mugwi uhabwa uburenganzira bwo kuyakorerako no gukurikirana abagirizwa ayo mabi. Abakoze amabi akomeye cyane bategerezwa kuyakurikiranwa ko hanyuma bagafatwa. Ibiro by'umushikirizamanza bizoca bikoranya ibyemezo byose bikenewe kugira ngo bishirwe mu butungane. Muri ico gihe abacamanza bamaze kubona ko ibyemezo bikwiye bazoca basohora imitahe hageze ibiro by'umushikirizamanza bizobisaba n'igihe abacamanza bazoba banyuzwe. Lorsque le bureau du procureur fera une telle demande et si les juges seront convaincus. Ngo nayo ku kibazo c'uko Uburundi bwikuye mu masezerano y'i Roma ngo ivyo ntaco bizokwica kuko ngo hariho n'ibindi bihugu ico gikorwa cagenze neza naho vyari vyaranse gukorana n'iyo sentare n'ubunyene Fadi El Abdallah. Le fait que le Burundi s'est retiré du statut de Rome. Naho Burundi bwavuye mu masezerano y'i Roma nta kibuza ko mu bijanye n'ubutungane buguma bukorana n'ubucamanza. Hatari uko gukorana mu bisanzwe hariho utugorane ariko nashaka ndabamenyeshe ko atana kimwe kibuza amatohoza kubandanya. Twarabonye uburorero busa gutyo nobaha muri Sudani no muri Libya aho abajejwe gutohoza batari bemerewe kujayo canke bakanka kujayo kumvo z'umutekano. Ivyo ntivyabujije ibiro by'umushikirizamanza gusaba abacamanza kugurura amadosiye atari make yo muri Darfur, muri Sudani no muri Libya. Muri make rero naho bokwanka ko dukorana nta na kimwe cobuza ko amatohoza abandanya. Cela n'empêche pas d'avancer dans les enquêtes. Mu bijanye no kwingungana naho harishira hamwe mu muryango wa Afrika rigiye kwigisha abakenyezi bashika ku miliyoni 50 muri Afrika rikaba rizobigisha ingene bo kwiteza imbere mu rudandazwa kuko ngo abakenyezi ari bo bakora urudandazwa runini ariko ngo ntibaronke inyungu. Tubikurikire. Uyu mugambi ni umugambi ufise intumbero nkuko nabivuze guteza imbere abakenyezi bagira urudandazwa. Urudandazwa guhanahana bazohanahana amakuru bahanahana ivyiyumviro bahanahane n'ubumenyi bafise mu bijanye n'urudandazwa. Abakenyezi bacu basanzwe bakora urudandazwa ahenshi ugiye kuraba abakenyezi nibo bakora urudandazwa runini cyane mugabo muri ubwo bunini si ukuvuga ko aribo baronka amahera menshi. Abagabo n'ahari bake mu rudandazwa nibo bakora urudandazwa rukomeye. Rero abo bagore benshi bakora urudandazwa usanga badandaza utuntu two kwibeshaho gusa ntaco babika ntaco baziganya. Rero uyu mugambi ntuje kubaha amafaranga ngo bahave biyungunganya mu rudandazwa rwabo mugabo uje kubafasha kuronka ubumenyi ingene bokora urudandazwa ni hehe borukorera ni bande bovugana
nk'uko nabivuze ni umugambi usangiwe n'uburere butatu. Rero umukenyezi wo mu karere kacu ngaha muri Afrika y'ubuseruko azoshobora kuvugana n'uwo mu bundi burere uwo ari wese, tuvuge nk'uwo muri Zimbabwe hariya muri Afrika y'Epfo, hanyuma uwundi ashobore kuba ari uwo muri Afrika ya ruguru, wo muri Ghana, wo muri Senegal, barashobora kuvugana. Uko kuvugana rero uca wumva ko harimwo bimwe byo guhanahana ubumenyi biciye muri iyi mihora ya none y'uyu munsi dukoresha ariyo matelefone. Ayo matelefone azofasha cyane cyane bajya abakenyezi bari basanzwe bateye imbere mu rudandazo. Mu kurangiza ano makuru yacu, ubushikiranganje bw'ubutungane bugiye gushiraho itegeko rishasha rigenga amashirahamwe yitirirwa ibikorwa vy'urukundo. Imvo y'iryo tegeko rishasha ngo nuko iryahahora ryataye igihe, nk'uko tubishikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana. Tumukurikire. Kuva 1926 bene ayo mashirahamwe yarabayeho. Ayo mashirahamwe rero akagengwa n'amategeko yashizeho n'abazungu ico gihe. Gushika uno munsi tukaza dusanga yuko ayo mashirahamwe ariho ngaha mu Burundi, ariko akaba atunganijwe bifatiye ku itegeko ryo mu 1926. Murumva ko ari rya kera cyane itagihuye n'ibihe by'uno munsi. Rero ikaba ari yo mvo nyamukuru yatumye haba kuraba yuko ibijanye n'amafondation nabe nayo mashirahamwe ko vyotunganywa gushasha, eka ndetse mbese no gutunganywa gushasha, ahubwo si no gusubira mu itegeko, habo no kubitunganya bushasha, kuko iryo tegeko no munsi twapfa kuza turemerera ababikora ko ni ibikorwa vyiza tutohagarika ngo habuze itegeko, ariko ku vy'ukuri vyasanzwe batari hari kuko ntiryarihuye n'ibihe. Imvo nyamukuru rero yatumye ayo mashirahamwe tugomba kuyatunganya bushasha no kugira ngo iryo tegeko rya kera turihindure rijane n'ibihe, kandi nuko twabonye ko abarundi batangiye kwijukira ico gikorwa ciza cyo gufata bimwe mu byo batunze kugira ngo bashobore gufasha abatishoboye. Ni kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye nahuta.